Hello Burundi bwakeye mumeze neza aho muri hose karibu sana kuri Morning Burundi TV. Turi kumwe na Miss yitwa Ninziza Antia Keria, akaba ariwe yambaye urugori rwa Miss Queen Ngoma 2024. Uno munsi twamuzanye kugira ngo atuganirize tubanze tumenye Miss Antia Keria ninde, mbega vyagenze gute ari muri iryo competition, yavyifashemwo gute, uno munsi migambi yiwe niyihe, ayigejeje hehe. Ure twamuzanye tugiye kuganira kugira ngo byose mubimenye. Reka tubasabe muri ko muradukurikirana mugire subscribe aweve, hanyuma mugire no ku mbuga zacu mudukurikirane kuri Facebook, kuri Instagram no kuri Twitter, hose ni Morning Burundi. Miss karibu sana. Meze neza? Igitega ni sawa? Mu gisagara cya Bujumbura izuba riraka tukabura bisi. Ariko kandi turanezerewe kukwakira muri Morning Burundi. Introduction twakoze, sinzi ko wo kwibwira abantu Miss Antia Keria ni. Urakoze, nitwa Ninziza Antia Keria, ndi umunyeshuri niga muri Université du Burundi, campus Zege, niga muri agronomie. Nk'uko yabivuze, ni jewe ndi Miss Queen Ngoma 2024. Ico nyene nico kintu dushaka kumenya cyane, dushaka kuganira ko ico kuba Miss Queen Ngoma 2024. Urugendo rwa Miss Queen Ngoma 2024 Ninziza Antia Keria wagenze gute kugira ngo yisange yambaye urugori rwa Miss? Urakoze, kugira nisange di Miss Queen Ngoma 2024. Deja ni Gitega. Niga ifomi 2021, niga agronomie. Hapa yo kwiga ndetse no gusiga ibikorwa byo gukora nitwa umuryango mwiza Burundi Kids. Niyo naheza mbonye nosoma ya Miss Queen Ngoma, kandi niyo kwafite nziza natashobora gufata ndagenda ndagerageza ariko shaka gukunze nzabona birakunze. Uragerageza kandi ucibona uratsinze. Byari bimeze gute? Byari biryoshye, byarimo ubwoba, byarimo tension, byarimo pression, hari ibintu byinshi cyane. Miss, uramaze kumva yuko muri academy gusoma baheruka gutora izina rya Miss mu Kirundi, bamwita Murimbana. Ko iryo zina mu ribereye Miss? Ayivyo numva batoye muri baguhamagaye Murimbana? Murimbane. Yego, kaicho Kirundi. Muri cyo Kirundi ngo gisigura Miss. Yego. Okay. Akandi kabazo Miss, ni giki mbega vyagenze gute, niki cyaguteye kumva yuko waje kwitoza? Icyabinteye ikindi cyari kubera iyo prosanzwe fise barakura bona uri wenyene ari muri kurakora. C'est pas la même chose kuri kumwe n'abandi bashobora gufata ukuboko, ko deja ni plateforme nziza. Iha umwigeme wese afise projet cyane afishaka gushikiriza bakamushigikira. Rero icyaneta hanini cyane kuja muri Miss iyo projet y'insanzwe fise. Mugabo harabayeho abantu bansotana kugira ngo nje kwakugeza. Urabona hari igihe cy'ubwoba, gusino bijamwo, peut-être ko bontenga, peut-être mezuku. Mugabo harabayeho team vraiment ni famille n'abagenzi cyane bagiye barabishoboye. Hamwe na general ko sindi qualifié kubera ivyo nyene. Mugabo kubambye bishoboye bakanyeka nyine amatwita meza, bagashira hanini cyane gose kote yiwanje nziza, kayinyeka hama yarampushye cyane. Urajeyo kandi urahigana. Murava mu majonjora muri beshi, mbe mwari bangaye mu gitanga? Tugitanga turi benshi, mugabo twashitse ni finale. Muri witi ucu bari we utora uratsindira urwo rugori rwa Miss Queen Ngoma. Bibaza ko ari iki cyatumye utsinda abandi bose mwari ko murahigana? Nta kintu ubona ati je nari niyemera kuri ikiti aha kiratuma nsinda. Ko deja twaturi bashobora. Aya ubona ukavuga ati uyu muntu afite tayi nziza, umuntu avuga neza, uyu muntu agira ibi n'ibi.
bien sûr nawe ufite confiance yawe wenyine self confidence mugabo uri kumwe n'abandi bantu hari igihe mu rugo nawe ufata kompeti nazo kure cyane mugabo ikintu kinini cyane uvuga ko cyamfashije umva ko cyatumye mbona mwiza ibintu by'Imana. Miss birumvikana ko ari umuntu asanzwe asenga cyane ariko kandi umuntu kugira aje mwayo mahigano abantu benshi birabagora kumva yuko bokuguruka bakaje mwayo mahigano birasaba yuko aba ari umuntu mu by'ukuri afise abantu afata nk'icitegererezo. Miss yarafise umuntu yarabira ko agafata nk'icitegererezo warumvuye bara yuko deja umuntu ko turabamwe n'abantu usanga barabaye kandi bakayibamwo neza bakabona exemple meza ariko urumva rero hariho abo ufatira hariho icitegererezo ufise que ça soit muri famille muri société aho ubaye mu bagenzi muri nasi tuba turimo muri ibi vya Miss tuba turimo donc rero ntabwo igitegererezo bivuye que ça soit mu Miss que ça soit muri famille mu bagenzi nibo banadufasha bakadufata ukuboko kugira dushobore gushikaho nabo bashitse igitegererezo bivuye. None wewe nk'umuntu ufata uvuga ati je uyu muntu ni role model wanje sinavuga precisement ko ari role model mugabo hari dusanga bigira bigiye bitandukanye rero Miss Pinka hariho Miss Ngaruko Miss Dative Miss Deja Miss Pingoma aheze ni benshi barumviye rwose basino bavuga baheze ariko kandi ntibiba byoroshe ndibaza uri mu mahiganwa ya Miss uri kurahiganwa n'abandi na cyane cyane opinion nibiki ukungene ugera ayo mahiganwa ugera stress niziye mbogamizi muhura nazo igihe mugiye muri ayo mahiganwa. hariho abagushintege bakubwira ati ushobora kureka ibintu deja hariho umugenzi we yambwira ati niwavuga nabi ntaho tuwe kusendesha ngera ntihabura nyine abantu baguca intege ese utumye sosiyete yacu tumenyereye ko umukobwa agiye ahabona agiye ahagaragara umengo ni ingeso mbi itumye aduga deja hariho abantu bataratahura twese Miss babona umengo umuntu agiye muri ibyo bintu ni ukuvuga ko dushagira ingeso mbi adushaja mu bintu byinshi bitagira akamaro alors que ni ibintu bidufasha abantu bafite amaheve canke projet ashaka gurealiza kugira ashobore kureka aho tugiye abamufata ukuboko abamufata ko barimo support nyinshi abarenga amasponsor menshi n'ibiki abamedia atandukanye kugira ni visibility once visibility igihe uri wenyine canke uri ahantu hataboneka kandi ushobora kuza kurondera mugabo wagiye ahantu haboneka hari ama-opportunity usanga boga kubera wagiye ahantu haboneka intambamyi ntizibura nani wamuca intege hari abantu bavuga ati ibyo bintu si byiza si iby'abantu bakijijwe si iby'abantu bemera Imana mugabo urumva wowe uca ufata ibyo wumva ari byo aba ni umutima wawe wumva ko ari amahoro kandi bitakaza amavaleur yawe. Iyo abantu bariko bakuvuga nk'abantu bavuga ati ibi bintu nyene si byo ntibibereye umukobwa si iby'abantu bemera Imana uhora ugira reaction yiye banumva umengo nababwira ati muze murandabaje ukuntu mbaye kugira murabe yuko ndabakuve yuko ibyo bintu mubavuga c'est pas du tout vrai kubera yuko hari abantu baba Miss bakundanye bameze neza bafite za ngeso nziza banumva rero nababwira nti nkuko bavuga sibyo ariko kandi iyo umuntu agiye muri aya mahiganwa ya Miss hariho bisigura yuko hari ikintu wifuza kugera ko hari ikintu wifuza kurangura ati bampaye igihe noramuka nambaye runo rugori noranguriye imigambi nihe migambi Miss afise muri iki gihe yambaye urugori rwa Miss Queen. Nakoze deja projet yitwa umuryango mwiza urundi bwiza ni projet ihari kugira ifashe imiryango que ça soit financièrement émotionnellement mu buryo bugiye butandukanye kugira bashobore kwiteza imbere cyane cyane mu miryango y'abatwa n'abandi indi miryango itari y'abatwa mugabo hanini ari iy'abatwa rero imigambi irangura muri iyo projet harimo agriculture hariyo élevage hariho n'amapetit commerce turafasha imiryango usanga itishoboye tukabaha imitahe kugira bagire utugezi ku maboko nyene ntibasubire kuza barazerinze bagere nk'aho natwe buri
tudugane twebwe dushaka ko natwe abari hejuru batuduza wese afite ukuboko mugenzi we tusuka imiryango abantu tudushyira mu miryango tugakinira mu miryango kandi mu miryango niho hari abana aribwo burundi bw'ejo urumva projet yanje imigambi hari nimba afise ni education y'abana agriculture na élevage na petite commerce ni umugambi mwiza cyane. Ubona uwo mugambi aba Miss menshi barajaho ugasanga barinze bagenda taco bararangura mugabo wewe wafatiye ku karorero kubatandukanye yaba Miss Belange wakoreye mu ngata yaba Miss Burundi 2022 Kiringa Ruko Dative bafise ivyo baranguye ubona mu by'ukuri uwo mugambi uri kurawugera ko muri iki gihe. Yego kubera yuko deje navuze ko nasa ndawukora abo meme yuko nja muri competition kwa nsanzwe nabitangiye muri 2025 kuva habaye kubandaniriza urumva umugambi uriko urakora deja niba ari abantu bamwitana kuri Instagram kuri Facebook kuko sinera poste hari umuntu twubakije yabodose ubu twarashoboye kurealiza yarimutse mu nzu nyine twubatse n'abana bose haba ariko baragira élevage na agriculture deja urumva birakunda ko umuntu angana gutyo. Miss hari abantu benshi ibi bintu by'amahiganwa y'ubwiza kuvuga ngo Miss babiponda sana bakavuga yuko abakobwa babijamo ari abakobwa ataco bimarira ari abakobwa ataco bihereza mbere iyo watowe ugasanga hari uburyo abantu bakubona uko utari wigeze nkubera nk'ukigaruka wifata gute nka Miss Ngoma uri mu kibano eske ntibikugora ingene ushobora kubaho ubuzima bwiwawe busanzwe vie privé na Miss Ngoma? Oya kubera yuko abakumva Miss ndikeye ikije cyama valeur cyama karakter atandukanye sinashaka gushika ko afise ibintu ariko arahindura mu buzima bwiwe rero urumva ndashira imbere cyane gose Kenya papa ya titre mwebwe mwoma abantu bombo namwe ndashira imbere cyane uvuga gutravailler jewe wavre usumba impressionnant kubera ko avant yuko mba Miss nari sanzwe ndi nyene meze ukuntu bitandukanye biga akora ibintu bimeze ukuntu nyene ariko aragerageza kwidevelopa rero c'est vrai muri société yacu bakubwira Miss nagiriri Miss nafata bus Miss nagiri Kamengo tumwa wabaye Bill Gates ngira urumva bagashaka gushira kuri standard nyene utariko rero nshatse kujana no gushaka kuba impressionnant kuko c'est vrai hari biratwara amashuri kubesha le plus simple c'est ko kugira amajambo menshi Miss arigenda usanga uri kubera gutwara mugabo wewe deja ko ubaye kuja muri Miss ufite amatanda yawe ufite amajambo yuwa rero tukaya pasi hata kwaniye pa wewe wavuga usumba uyo abantu bashaka kubona rero muri société umuntu ya normal asanzwe ameze nk'abandi bantu bose Miss atambaye uru rugori rwa Miss ari keri yari muhira yifata gute ubwo Miss arakora ibikorwa nacavuga ati jendi Miss hewe usanga nyine tuko turakira ahantu tuvukana nkenye ko abantu bose basanzwe muhira tuko turatera induru kuko ndi umuntu ari normal deje niyo ntuze gusa iyo titre yaje nayo siyigufasha ushobora kuvuga ngo arengeye abantu ahubwo yaje just nyine nka opportunity rose iri realize amakenzi yawe sino mu kibano ndi umuntu ari normal nawe twahora mu binteye kwibaza iguje mu mahiganwa kandi ugatsinda wiyumvise gute muri urya mwanya batangaza ati ni nziza anti ya Keria niwe yatsinze? Urumva habaye amaemotion menshi narize nasinze ubese habaye ibintu byinshi ku buryo hari nariteze ko nashobora kuba Miss yuko rero urumva bibaye amaemotion yavanganye vraiment sinobesha urumva nari mbere niruke mwibarabara ngire naragiwe cyane arize narakomye induru urumva nyine byabaye byinshi bipanze ariko kandi harabo babona bakurusha ku buryo nyene wakangutse presque bose
Asha Black. Iyo si blague vraiment kubesha ngo byo ngo twigira nyine ngo kugira ngo avuga twahise kubona shikenge rose mutaye neza bari beza biyexperience neza hamwe bavuga ati nanjye kugira nzotore bibaza ko ndi rero urumva sinari niteze ngo ni wa Miss niba bavuga ati ni umuntu bw'Imana bwatumye ntogwa niki cyakunezereye cyane mu gutsinda kwawe kuko urumva ko hari mwabo wabona yuko umengo bari bafise amahirwe ariko urumva nawe wari ufise ako kantu abantu bakubonyemo niki cyakunezereye cyane ubonye bagutora urumva ukijayo deja urumva abari nk'abantu bariko barakuvuga bisashwa neza canke nabi mukafatanya n'ama-effort yose wagize wabisengeye abagenzi nyicaye muri ko baragusengera ariko baraguhanura kuntu nyine nawe wabisengeye umuhira mama wanje kumufata umwanya akabisengera nyine byarangyoheye kubona ko vyishuwe finalmente byari twasengeye cyanezereye kuko ujya munsi bahejeje kuntora mama na papa baciye baza imbere naciye mbona amasinariyo yose yagiye aripasa kumva niba byoroshe n'amasekonsansi atandukanye kusaswa mu kurondera ibintu wambara mu kurondera ibintu wiga urumva ukuntu uzokuzanta proje ukuntu uzovuga imbere y'abantu umva bari ibintu byinshi cyane urumva wibuse ko iyo pressure finalement sinaruhibuse urumva nyine shari ni ibintu biryoshye vraiment binteye kumva nibaza umukobwa ariko yitegura hariya muri Miss biba bimeze gute mwitegura gute ni gute ijya finale muba muri ko murayitegura haba harimo pressure gato muri bootcamp c'est vrai nyine biba biryoshye kwa muntu n'abandi nta wundi buzima buba buhari ni sport kwiga gutambuka iki mugabo haba harimo pressure kuko baratwigisha ukuntu tuvuga ukuntu twa projet ukuntu travaille ama caractère yawe ama valeur yawe ibintu nk'ibyo rero hari igihe wowe uvuga ati jewe nishe ati projet ndayize imaîtrise nk'imbere uvuga ati nuko uvuga ntifite sens cyangwa ngo wabwira ati aha ndiko ndatunganye cyane bavuga baba ariko baragukosora bien sûr mugabo urumva ari igihe uvuga ukavuga ati nuko ugasubiramo bikanka urumva harimo pression aussi nizo gutambuka y'abamizi gutambukira tangira no kuri aho nyine harimo agapression gato mugabo en partie aba ari kuryohera turakina turavisita ahantu hatandukanye haraza abantu kuraba biba biryoshye cyane mugabo ahanini muriga wowe urinde wowe ushaka gushika kuki kuja ibiki ku buryo même après Miss nawe uzotoka kuba Miss birafise ikintu twungu kuko ariko nawe wakwigishije uza gutunga projet rero haraja abantu nyine muri kaye twafite bavuga amaprojet kupresenta rero umva isohotse hanze uramenyeza mu kuntu ideforme aussi kintu naco nakunze kuko tuba turi kumwe n'abandi bantu uramenya ati nanjye niyumvira gutya nanjye nkabona monzi gutya nanjye ifoko mpindura aha ibintu nabonye ibyo muri karacya nziza foko nanjye ndayadopta ibintu nk'ibyo nyine biba biryoshye mugabo harimo nyine n'akantu nyine gagapfite bati aha ndotorwa cyangwa inzoka iwacu ariko kandi urumva bibara amahiganwa nubwo muba muri kumwe hari abantu bavuga ngo hariya muri bootcamp haraba y'inzigo aba bakobwa iwana usanga bafitaniye jalousie kubera gutinyana ibyo birabayo oya shaje abo twese nta jalousie nabona kuko kadira nazo nta n'ifisi navuga ati ati kimwe navuga ati uko bikose Imana yaramaze gutaka ndazo bamyiza then akwaba yo kwistress akwaba yo kwistress urumva ngo umugirinzi kandi kugira utera imbere simakanaka abayambaye kurutera imbere simaka windi bari kwasiraboringa ushobora gutera imbere nanaka atera imbere kandi ko dukorera muri domaine zimwe twese urumva ahubwo iyo mentalité umuntu agifise iyo mentalité just ndashindikaho wewe kura nanje nkuko tutotera imbere kubera yuko n'Imana irabivuga yuko aramufunga ikiganza twese tugahawe umwe wese ahari twese turashobora kugira success ntarinze kwifuriza inabi naka aha nta bamisi bariyo bagize jalousie babonye utsinze bakavuga bati iwana toya vraiment siwe yarabikwiye baragukeje ego cyane rero sasa bakira bagenda ego bra
hari abavuga yuko ivyo bintu biba birimo inzankano rwose. uyevura nta nzigo ibirimwo se ntayo nabonye kugira twarasenge nk'umujoro tutashe ejo ndose amatike yose twarasengera hamwe twarakinana byari biryoshe nyine yari une famille twarasenga twarahangana turakuriye n'abagenzi abasanga turi abagenzi gushika ino saha ni ikihe kintu ukumbuye muri bootcamp? twararyohe twaratamba twarafungura neza twarya abantu ufite ibintu byose usanga wari ukumbuye turya abantu beza ijya mu modeli uri kumwe n'abandi bantu umva dutaje turataje biraheze byari bamengo ni ibintu bitazohera urumva byari byose twaratamba ese tukana kumutwaje twaratembera ahantu hatandukanye twarabintu bitandukanye n'amamama nyine yo kwiga kuko naho byaba biruhisha kamwe muraronka ati ibintu ndabibona bifite akamaro soko nkumbuye byose muri bootcamp. Mu bantu mwari muri kumwe hari umuntu yari afise umugambi nawe wavuga ati uyu mugambi va nanjye ndose uburyo no mufashe uyu mugambi akawuga bose bafise ndakubwira rero nk'abafise umugambi wo kugira ibisuguti gutwasoma ibisuguti ariko iyo mwijuru hari uwari afise ibintu vyo kubumba inkono hari uwari afise korora inkwavu hari uwari afise kucana no mw'ibarabara urumva byose hageze gushika saa umwijuru ngabigenjeje gute niko usanga baravuga baciye ubwenge bafise amakuru kandi baradefanda neza urumva nyene n'abantu bose barayimenya. Uno munsi niye impanuro woha umwigeme ariko yiyumvira yuko igihe basubiye guhamagara baje kwitoza muri Miss azojamo? Ikintu cyambere no vuga ni kwanza gutakaye wowe nyene wowe urinde wowe ushaka iki wowe ukuja hehe ku buryo naho uzoshika iyo standard yo aho hantu dufate waronse ukamba amapesi bazo gushaka yose canke ibyo abandi hazogera igihe wowe wiyubatse ugati jewe meze uko jewe nduye naho haje umuntu akaza nyuranye n'ivyo ushaka uvuga no directement mugabo ni wagenda ukirikurondeza tazi iri kuraja umva uri bya dukati dushukata ubwiye tubandanye dushubandanye ubwiye tuje ngaho dushugenda umva kiri cyambere no hano apara gusa n'umukobwa ariko yite kuja n'iki umukobwa wese umuntu wese aho nukubanza kandi gukavaya jewe ndinde turushaka iki hama kandi nturondera kwimpressiona abantu bafasha gutwara ku marezo sosiyo rero gutwara tweke ko umenga urarenze mugabo ahayiti nawe wenyine ufite neza rero rondera umunsi turimo iragoye no munsi ushaka kugira utwo twabona ku marezo sosiyo nakayagize ibi nakayambaye ibi nakasaguti afa ko nanje ngira ibi nakayashitse nakayagize ibi urumva ushaka kugira kwikompana nawe rero wewe wewe nyene ubu nta wundi muntu musa hari umugambi Imana yakuremeye gukora no kwisi rondera rero cyumuhari n'impamvu waje kwisi hama uyikora utarinze kwikompana nawe ku buryo urumva naho ushika ahantu sebe icyo kintu bagikeneye ugakora ko amavaro yawe ikabikwemerera tudino kategorike baragutoye nka Miss mu ntara ya Gitega mu ntara ya Mwaro Muramvya na Karusi utogwa nk'umukobwa mwiza kandi akirebutse gusumvya abandi tubwire wibona kuri mwiza ko warusha bose? Jewe nizera ko tayaja tumandi ngaho kwisi atimanya yari kureka kombaho no kunari ni no kwija mu yayo vuga yuko dusa nayo amatwari mu buryo butangaje kandi kweko cyane kandi kubarusha bose mu ntara ya Gitega Karuzi Muramvya na Mwaro kandi baragutoye navuze yuko takwikompara n'undi muntu jewe ndi mwiza na jewe nyene apana papa n'undi muntu jewe ndi mwiza na jewe nyene ako niwe watowe Gato tibaza aho muri juri mugabo je tuvuge yuko rero Miss haramutse habonetse yandi mahiganwa nka Miss Burundi National canke International yuko Miss Ninziza Antiakeria ashobora gusubira kuje muri aya mahiganwa kwitoza? Twagiye ndaza murayibona ntiwiyemera we yuko ushobora kutuzanira ikamba?
bawuzuza murayibona gusanga bamwerekanye hafi kuri Instagram kuri Facebook ahantu kubira ahantu hose ngo mudamu yemwe ndose ukutweza ngo kandi atse kumutondera kuko mwayikoze ego niho shimira bose bantowe narakoze imana barezagiye Miss wibaza yuko ari iki gikwiye borabira ko kugira bavuge yuko umukobwa ari mwiza atogwe nka Miss deja ubwiza ndashaka kubona ko umuntu ari mwiza aho ntibona ko ari mwiza undi ubona kubona ko ari mwiza nibaza ko si cyo kintu kinini hanini rwose bafatira ko ubwiza akavansa ndashaka kuba uri mwiza cyane rwose ndaho utazi kwexprima urumva ufite ubwoba utazi kwexprima utazi kuza kuje yawe neza nibaza ko ibyo baraba hanini bumva ngo umuntu ngo ni mwiza mu maso nibaza ko baraba rwose intelligence n'ukuntu yexprima kuje yawe izikirikirana uzo yikurikirana ariko byawe kuko nkuko wabivuze ariko usanga ntabivuze just nyine kubera ko nizo bamuriye muhira nyine rero urumva nibaza ko hari n'ibintu baraba ni intelligence amaproje yawe iziki realiza kurumva no kutubwira yuko cyari amaproje nyine urumva ko nuko yatubesha rero urumva nese kandi hari nibaraba nyine ubwenge proje ariko hari abakobwa bari muhira beza ariko badashobora kubohoka ngo bagende guhigana kuko hari abavuga ngo umukobwa ngo ni mwiza ngo mugabo amaze kubimenya ntabakiri mwiza ugasanga nyene barafise ubwoba bavuga bati twebwe nubwo je ndi mwiza ntavyo mbona ntiyigirira iyo confidence yuko yotsinda niki uwo mukobwa umuhanura kugira ngo azamure icyizere yumve yuko atari mubi hari abavuga ati je ndi mubi sinoje guhigana nibaza ko ari mubi nta muntu n'umwe ari mubi kuko ujya unuva ko ari mubi nuko hariho undi muntu azavuga ati cyo jya mukobwa ntaba jya mukobwa ni mwiza cyane rero ikintu kinini cyane gikenewe ni self confidence kumva yuko hari ikintu kiri muri wewe deje hama icyo kintu ushaka gushikako ariko uba ufise ikintu muri wewe ndetse n'ibintu ntabyo nashobora nyine urumva kuvuga ngo oya iki kintu cyizere kuko natwe naje nagiye muri mwiza hari igihe uramuha ufise ubwoba sinubwa kutagira ubwoba kuko turabantu nagira ubwoba mugabo hanini ukareka ko ubwo bwoba kudomina ahubwo wowe twambaye akwanza kakujya kubona ko uri umuntu mwiza uri umuntu muzima ufite ikintu ushikiriza abantu kucumva hama ukaziregeza kukivuga mu bantu buke ukabibwira umugenzi wawe hama akubiye avi tandukanye n'iyo udashaka kumva n'umuntu mwanya kuko hano duca intege ariko wumvise umuntu aguma kubwira ibintu ni byiza kuri wowe ni byiza kuri wowe umana n'ujya nyene hama wowe nyene kwanza ubanza uvyumva ni mwiza ufite ikintu ushikiriza naho bazovuga gute umva ntazo zopfa niyumviriye ko deja wewe na wewe murazi kuri iha umwanya batumwe na wewe banze bwe mwishizere banze nyine bibone ko ushaka kubona wa muntu nyine ufise image yawe kuko naho ufise ubwoba udafise icizere ari undi muntu ukeneye kubona muri wewe rero ujya muntu ushaka kubona gerageza kwegeza sa mushaka kubona ariko Miss hari igihe umukobwa agenda kwitoza abantu akamubwira ati no si mwiza vraiment justement nyene abo bandi bantu batandukanye na avi wawe yihoze kuko naho uvuga no twosanye gati uri mubi ari bandi 10% gati uri mwiza rero bajya bandi kurikira bya ariko baravuga kuri mwiza bajya bandi bihoze kuri wowe ubwiza niki cynibaza ko umuntu wese ari n'Imana kimwe ubwiza kuri kati ko turavuga y'ibintu bya Miss umuntu wese nibaza ko ari mubi ubona ko wowe n'ibigeze ubonamo iyo umuntu wowe uri kurabona ni wewe usanga abandi bantu bakubwira uramutse ugira ikintu ukosora ukavuga ati mu bategura Miss ibintu barabirako harimo ibintu bikwiye kongerwamo cyangwa hari bikwiye guhebwa nibiki ubona bikwiye kwisungwa mu gutora umukobwa aja kuba Miss icyambere ndashima deja ukuntu organiza ibintu bya Miss baratweretse ko dufite opinion atari kubera ntibadushira ko kubisa muri ntabwo tuzo kubikora uko twe twabishatse n'ukuntu rero byari bien organisé baradufata neza baraduha umwanya
mugabo nibaza yuko twebwe nko muri Miss Queen Ngoma ntibareka kugushi ntibaheza ujya munsi gusa teza gushika isaha umva babazije n'imwe babaze ati wagiye aha ugira iki koje yawe uri kwabandanya baragufasha no kuyisha mu ngiro keje rero kuno mama jembo nimengo byinshi ni sawa hama ibyo badakora navyo gira nabone haba hari impamvu mugabo baza baramenya ko byari bimeze mwaka wese ko bimeze ubu ko byagenze umva hariho ukuntu baramenya nabone umva abantu makomata atandukanye ariko kandi rero Miss abantu benshi baba Miss iyo bahejeje uwo mwaka baba ari Miss hari gihe baca bagenda bakanyika ugasanga nta migambi yabo dusubiye kubona wewe wibona uri kukurangura ibiki inyuma yuko uhejeje uwo mwaka wawe bagusubiriye nkuko nabivuze koje umuryango mwiza ubundi sinatangwa kwikora kwa kundi muri Miss deja nibaza ko ubuzima bwanje avant ko njya muri Miss ndayikora mema kay Miss mama ndayikora ushika hanyuma ni iyihe mpanuro wosigira umuntu azogusubirira Miss 2025 Zari forte ashobora afise discernement uvuga ati kuri je kuko hari ikintu je nshaka kubona ko ari kibi ukabona ko ari cyiza ikintu ca mbere nabanze abanyamakuru yiwe kugira nabivuze abe forte ku buryo avuga ati je mvuze no ni no oui ni oui nta muntu ampindutse kuko nico kintu mbona je veux dire ma caractère ma valeur yiwanje donc mbona hama ikindi kintu naje novuga ni projet utayikora juste kubera ko watowe aba ari ikintu kimwe wewe yumviza amajambo y'abantu kumva wizikora nizo zigezweho nizo ngo bigezweho iki no kuzarasenga cyane niyihe shusho wifuza yuko abantu biha kuri wewe nka Miss ishusho nibona shaka kugira ni umukobwa ashaka ariko agerageza kwidevelopa wenyene ama no kugerageza guteza imbere society ivyo naronse nshobore kubipartaza n'abandi ni gusangira n'iyo miryango itishoboye ni gufasha abo bana kugira twese dutere imbere kumva imva umuryango ubaye mwiza n'umwe dukoze dusanga tubaye neza kuko abaminisitiri bava mu miryango ibisuma biva mu miryango abantu bagiye bafite critique bava mu miryango abafata amadecision hejuru cyane mu gihugu bava mu miryango rero urumva ikintu kinini cyane rwose nshaka ni ugufasha imiryango itishoboye kugira tubafate ukuboko natwe kuko niyo twabasiga inyuma nimba igihugu kirimo 100% y'abantu kanaka niyo twagira hariho kategori y'abantu bamwe two turafasha kandi tukabasiga inyuma ntabwo tuzazi ko turagira mugabo infana za gufata ukuboko mama uyu nawe wabona ari nyuma y'uko amufata ukuboko kugira twese twasanga ko turatera imbere uno munsi wibona hehe mu myaka 10 myaka 10 cyambere ni kwiporo yanje nibaza ko izoba aho izobiri bitandukanye naho yayiri mu myaka igeze kuko deje naho nari ndi muri 2021 siho ndi hariho amamenye yagiye nawe individuellement ubona amahiganwa ya Miss cyangwa aya mahiganwa y'ubwiza abantu benshi babona yuko ataca maze bavuga ati aya mbere arikatuma abana bacu b'abakobwa bahurumba arikatuma usanga bariko bishuka mu ngeso mbi abandi bakagira rêve zitabaho ntibakore bagashira ingufu ku bwiza gusa bwo ku mubiri ariko ugasanga ntibariko barakorera kuri caractère valere z'umwigeme w'umurundikazi aya mahigano ubona hari ico ari karungura mu gihugu mu guteza imbere imico y'umwigeme w'umurundikazi deja nibaza ko ihagaze ubwiza gusa akahosi wawe kubusa ndetse na tayi ariko nibaza ko deja abantu twandi tutaho cyo Miss si opportunité y'umuntu ashaka kumera nabi
oya ahubwo ni opportunité y'umuntu yari asanzwe ari ahantu ariko aragerageza gutravaya gukora we nyene no guteza imbere abandi bantu ushaka kwiteza imbere hama aronse opportunité yo kuja habona sinovuga ko Miss ari ituma umuntu amera nabi ahubwo wowe nimba wari usanzwe ufite utukarakter gatumuhe neza uronse opportunité ko deje umvugiye hano uronse bakubona uronse umumva umwidagaduro uko ibintu byose ushaka mugabo nimba uri umuntu muzima niyo opportunité ahubwo n'umuryango ni n'imiryango nimba hari imiryango 10 tegeza kugurura n'umuryango wa mbere wugurutse kugira andi ma opportunité abandana so kuri jewe sindayibona nk'ikintu kimwe oya vraiment kuko deja aho jewe ndi ko mvuga ibintu ndimo deja ndabona ama opportunité nk'amari paranza ko ni byinshi byo tuzaye kuramba kubera Miss rero nukuraba ahubwo bakayijamwo bafise ibintu igiye muri Miss hari abajayo kubera nyine bashaka kwamamara bashaka kumenyekana justement rero ushaka kuba kumenyekana ntibyari bibi muri sense yaho ushaka kumenyekana kuko tuza muri komisiyo tumenyekane nyine twize muri turakora tumenyekane mugabo ushaka kumenyekana kubera ibintu ushaka gituma ushaka kumenyekana ese gituma hariho abantu bavuga yuko muri Miss bababuza yuko mukundana mu Miss ntaje mu rukundo nivyo yego muri célibataire kanda ico kirungo cawe cose ko deja Miss bari mademoiselle oya nubwo to none uwo ariko witegurira mariage ukaba Miss wocisibye hakivyo rena nakarenganye niko bitegereza kugira niyo muri règlement que tubizi ubu rero umuntu afise umufyeri cyangwa umufiance ntarekure kujya guhiganwa muri Miss oya ahubwo nibaza na mariage ikinshana iki bose bafatira ko célibataire ni uko kuri nuze yawe abantu baraja ko marié muri célibataire muganga couple uragenda none baramutse bagutoye ukaba wari uri en couple bisigura ko baca bagusaba banze uhebe uwo mushiri wawe ngira murabivuga ariko urumva ko ari akarenganye wogiye muteje ubizi mahirimo ko biri nojya ubavuga taye ingana gutya wumva arakarenganye ko tashizemo abantu bivugusha cyane usakarenganye genda ubizi ko mahirimo ni kubimeza none uri en couple vyo hari ico vyica deja ruvanye kubera ko bavuga ati muri célibataire rero ruva ajya Miss yarizera mu rukundo ho kweli ndabizera cyane uri en couple kubera ko yumva tiki kugira ngo ko bane kugira numve ko baciye umuheba igihe bagutora cyangwa baciye ubiheba igihe ubaye Miss nchine biheba ya kana nsanga ndabirimo umuhungu yo kwigarura umutima wa Miss yabameze gute ni tegute azari proportionnel na jewe nyene azari proportionnel na jewe nyene koma abahungu benshi baratinya abakobwa bamaze kumenyekana abakobwa bamaze kuba aba Miss bamaze kugira ivyo bagerako kuko bavuga yuko baba bafise ama comportement kutubaha ibintu byinshi ama préjugés menshi ahari kuri iyo sujet nico bituma ndabikubagije je nibaza yuko ni couple umvugiye muri category y'ibintu bya couple ire guserukira abakobwa uri Miss nyene je nibaza yuko muri culture yacu menye kumengo umukobwa sumura tegeza kuja ahabona umenga umukobwa ni umuntu uje kurima naho utorima boza abana tegura inzu teke n'ibintu apana kuja muri monde boneka nibyo twareze muri culture yacu mugabo nibaza ko ubukobwa canke ubuhungu bisa sibaza ko bihagaze kuri ahantu nagiye wowe jewe
nimba no munsi mbaye Miss ndumukobwa yisubira kunda kurusa kuko ubugabo ntibuhagaze mu kukurengera buhagaze muri leadership ko Miss yari abakobwa amaze kuba yanagera amenyekana deja ni mu mutwe wacu twabishije ahindura urumva hariyo n'umuhungu gusa umubwira ati naho mwamara bagenzi nshaka kwitoza mu bya Miss nshaka kuja nyene ahantu haboneka yo mana yashije kumvugisha yumva umengo ushuma umuntu wahatari ni nka wowe nyene ni kuko nyene uri kugerageza gukora kwirondeza natwe avuga nuko nyene tumeze c'est juste que umuhungu nanje ndumukobwa nta comparaison izokigera hapo uri kuri niveau yiwawe nanje ndukuri niveau yiwanje sishaka kujua holi yiwawe kandi nawe nizojua holi yiwanje niba uri umuhungu ndumukobwa hama mi couple naho uvuze ngo ngushumurengera ngo kubera yuko mwabaye mwiza ya question leadership kuko umukobwa ashaka kuba afite amahera menshi uwo muhungu atamahera afise ntabwo bimeze neza kandi cyane ngo bamwubaha rero ntibihagaze na gato kwititwa umukobwa afise aho nyine umuhungu ashobora kuba afite amahera menshi umukobwa atamahera agira akamufasha nje kumwe n'umuhungu kuko igihe uzobuze yuko nimba ufite discours uza gushikiriza ujya muhungu mukundana canke umugabo wawe ufite amahera menshi niwe yagufashije deja kuza kuja kubivuga nta kuntu nakuza kuvuga ngo ngo ndarenze ngo nagize ni leadership sinzoza kujua holi yiwawe nanje sinzoza kujua holi yiwanje umwese ari Kristo amwese arahiwiwe nta comparaison itegeza kwaba entre mukobwa n'umuhungu ariko comparaison kenshi bavuga yuko ubufise amafaranga niwe afise pouvoir kandi bazi ko yizwe si pouvoir ntihagaze ku mafaranga urashobora kuba ufise amafaranga mugabo utazi kumanaginga umuntu mwese mwakundiye emotionally mumeze gutya kuko abantu benshi baniheye baza ko eko c'est vrai amafaranga turakeneye gatwe mugabo si cyo kintu cyambere umuntu agenda arondera muri relation umuntu aragenda arondera ibintu byinshi bitandukanye emotionellement ibiki twakuriyana bitandukanye tuba n'ibintu byinshi bitandukanye rero si cyo kintu cyambere umuntu ateza gushira imbere muri relation aya ni giki wumva ko kiza imbere ni wewe wewe na n'uwo muntu mugira muje muri relation muri bande mugira mujehe muri mubiki hano bavuga ati imbere n'urukundo ntirugihari muri no Miss ruriho aha wewe nturi kora karikiro hari urati ategereza kuba kwije zino condition aya nzo bimenye niyo hagira nzo bimenye nihe mpanuro canke nirihe jambo wumva wobwira umuntu no munsi ariko abona Miss ariko avuga ati nkeneye mu by'ukuri yuko uyu mukobwa no mushigikira nikiye kintu ubona uyu muntu akwiye kwitondera kugira ngo ashigikire Miss ashigikire jewe nta kintu nakiri deja kuko urumva iyo projet ihari byo twese tufashanya ntabwo no gucuruza jewe jenyine niyo mpamvu nagiye muri competition kugira ngo nshobore kuronka abantu bafasha rero urumva umuntu wese ashaka gufasha projet urugendo mwiza ubundi bwiza mutuzi aho utaze kuri Instagram nyandikiye ndishura kuri Facebook kuri Twitter ndishura n'ahantu na hamwe ni kugira tuteze imbere twese tugushimire cyane ko witavye ubutumire bwo kuri Morning Burundi kandi tukwifuriza amahirwe menshi mu migambi yawe karibu kandi Morning Burundi uburundi burakeye.